yo mu gihugu cya Kazakhstan. Ubutumwa bwa mbere nakiriye bwaje buvuga buti ubu noneho turagarutse mu bintu byacu. Gutsinda Yagarutse Almaty uvuye gutsindwa 5 na equipe yitwa Atletico Madrid. Hari ico bigiye kubafasha nka equipe ya Real Madrid inyuma yo kubara amanota 3 babonye muri Uefa Champions League. Ni equipe yo gutsinda bakaza bakikomanga muri poitrine bakavuga bati noneho turagarutse bwana Papa Alba. Cyambere cyo tubakeze. Dukeze Real Madrid. Dukeze umufana wayo partout ahari. Je nemera ko aba adversaire ntibagoye kungana. Mugabo utsinze ugoye n'utsinze ukomeye bose baronka amanota 3. Hanyuma kubasanzwe bakina yaba na yewe naho ubwo gukina bya bindi byo kuri ETS. Bya bindi bisanzwe byo guhaba. Ikipe isinze je ari umuvandimwe twagiye gukina samwe. Yari muri ekipe gatsinda. Cyo kudusororera. Yari muri ekipe gatsinda. Komeza mureka se yaba. Ikakomeza gutsinda. Mureka zaratsinda. Ari nyine ari abamureka kugira baronke. Urabyumva? Bose buharira na boss isagira gusororere. Oya hari gihe nawe ubushaka gutsinda cyangwa ukavuga ati nanje ndigurira uyu munsi. Sibyo? Real Madrid rero gutsinda ku mugoroba noye gufatira mu gwara Kairati kwitsinda ibitsindo 5 yari impambi hagije. Yari impambi hagije ibitsindo. Ubu nyene tuvugana ni triple ya mbere muri no sezo kuri muvandimwe Kylian Mbappé rote. Yabaye man of the match ubushimwe bwo bwakomeza kubugwiza. Real Madrid yabonye amanota 3 ntugire ngo uko byari bimeze imbere yuko bakina na inyuma yaho bakinya na Atletico Madrid ntubibaza ngo niko bameze ubumantara. Inyuma yo gukora urugendo rurerure ngo nirwo rugendo ruri historique mu rurerure cyane. Uvuye kwa Real ugiye kwa muri Kazakhstan. Ibitsindo 5 sinza kubitebako. Mugore kamvuge ngo ni intsinzi ishobora guhindura ivyumviro vy'abakinyi, ishobora guhindura ivyumviro vy'umumenyereza, ishobora guhindura ivyumvi iyi ni impamba ishobora kuba leadinga muri championnat bakagaruka noneho batagomba gutsinda ko iyo utsinzwe rimwe bro haza mudute muri wewe. Watsinda match ikurikira ukavuga ati amakosa nakoze nayakosoye reka ndabukubigenda kuko erga hari ya equipe gato nk'akakaza kuko no mu byo twabonye andiko ndavuga en general peut-être turaza kwinjira mu rukino uko gwagenda. Banagumvirije twako turavuga hano na boss wacu Hazard. Ni match Real Madrid minota 45 la majorité y'abafana badutelefone baraba Real Madrid ni imyidogo myinshi. Turi gukina ibintu bitabaho. Turi gukina ibintu bidasobanutse. Uyu mukoca ntazi 11 batangura mu kibuga. Uyu mumenyereza yakagombye akaka equipe kuba mubanze kugatsinda nka 4 muri miti. Caboneza ari gitsindo kimwe kandi ukabona ko ne occasion 5 kuri 3. Tire cadre bro. Kaya ka equipe ka tire cadre zingahe muri mita ya mbere. Ukabona ko naka equipe katinyutse avuga ati Real Madrid turazi ko tutayitsinda namba tutazibuyitsinde nta n'impamvu yo kuyitinya. Reka tuyitinyuke dukine. Kakinye yewe nuko bataka bayo aba ba George Gabriel Jorginho bafise umugarite Azadi yamwise Karimuruza. Erega Karimuruza. Mwiza ariko Karimuruza uziko umugarite wa gatatu w'ya equipe. Banse gukoresha uwa mbere n'uwa kabiri. Bakoresha umwana w'imyaka 18. Karimuruza z'umupira muri shari. Batereka tumushire ku itara bamubone ko hari. Kada. My keeper zikudandaza bro. Bavuze ati nubone nituri butsinde. Kuko niyo hozo wa mbere naho tukokinisha abagarite babiri twotsinda. Reka tumuri ko wa gatatu. Mwiza namubonanye ibimenye hari nk'ahantu yakuyemo umupira wa Kylian Mbappé ndavuga ati iyi ni reflex y'abagarite azoba mwiza. Rero batsinze 5 sa Jean Pass ariko ikintu kiri
très important nuko Real Madrid yongeye gutsinda noneho igatsinda iconvence ibitsindo bitanu ibisigaye niki nukuraba nambi intsinzi nkuko bavuze ngo iyi souffrance uyu mubabaro dukuye kwa Atletico Madrid kigomba kuba igitoro kituganisha kitujana ahari intsinzi ni nako ni intsinzi barose igomba kubafasha kuba consistent mu byo basanzwe bakina jeje novuga ngiye directeur Masinda na Tebe kuko iyi match nta byinshi byo kuyivuga ko pa raporo ya yizindi twabonye na nijoro still je ivyo nabonye raba mu kibuga ko byagenze Tibokuru twatanguye mu kibuga hanyuma kuri kabiri kuri gatatu yari yamwicaritse Carreras hamanuka mu mwana Fran Garcia kameme kumuronderera umwanya sebo umuvandimwe mu mutima wa defense Eder Militao kwanka kumuriska uziko ubushize bari bavuze ati harakanoke gashobora kuba kabaye hari noke ishobora kuba yabaye muvandi tugira gutya rero tubona ku munsi wejo ntabwo ari no kuri liste y'abasubirira abandi nta n'impamvu yo kubariska yari ihari akinishije Dini Hussein yaravuye kuri côté gauche aja kuri côté droit bakinanye na David Araba kuri kabiri hagiye Lauro Arsenio hagati mu kibuga bakinishije double pivot akinisha Chouameni be na Ceballos imbere yabo gato cyane ku ruhande rumwe hari kapitene w'umunsi Vinicius Junior ku rundi ruhande hari Franco Manstatuono sibyo mu mugongo wa Kylian Mbappe hari Arda Güler kame murumva harimo rotation siritunga kuri Camavinga match yeze ntabwo yari yatanguye mu kibuga no match yeze yari yatanguye mu kibuga ariko kuri Ceballos yari yinjiyemwo Jude Bellingham waje hanze mu mutima wa defense habaye impinduka birumvikana bivanye n'imvune zari zabaye muri batatu muri bane binyuma umwe wenyene niwe yagarutse mu Dini Hussein umugarije wewe ntiyigera hinduka kwa Real Madrid kireza ari mu mvune kuri iyo rotation je nabonye ikintu kimwe kwa Real Madrid biragaragara ko Vinicius no mukinyi mwiza ariko mu byo kuri sense kibazo cyamubayeko ubona ko even nubwo bari kubara kina na equipe yoroshe bro Vinicius match ya munani ico nikimwe kigira kabiri Arda Güler ni wa wundi nyene ntahinduka ni Arda Güler n'umukinyi mwiza antuka iyi sezo izo natagira ikibazo c'imvune tuzohora twibuka Arda Güler yagize sezo mu bakinyi batatu beza baredinze Real Madrid ashaka kuzoja mu isezo so far mu ntango yasaze reka tuvuge kuvuga gushika mu kwa gatanu kuko ni kera bro mwi ntango yaseze Arda Güler se umukinyi wa kabiri nyuma Kylian Mbappe ni nako bigaragara siko bigaragara waje kuraba ku ruhande rwa Manstatuono akomeje guforosa mukinisha ariko sinzi ko ari n'umufana wa Real Madrid yonsigurira ico Kylian Mbappe ico Manstatuono asomba Rodrigo even na Rodrigo reka ndeke kumuvugira sinzi ico Manstatuono yosomba Messi w'umunyafrika Brahim Diaz na bro nawe nambukiza ukimbwira abari kuri YouTube bambwira nta kintu na kimwe Manstatuono asumba umwe muri abo bakina Rodrigo yinjiye muri match ndabihuza nuko equipe yari maze kuruhubona nta bisubizo gifise umwuka wayivuyemwo ariko yaje wabonye nk'igitsindo ca Camavinga control technique yakoze just technique yayindi uvuga ngo umwana no mu Brazil umuntu aje kumutera atakara akora ko umupira gusa aramuzunguruka rirenganira tera santere nziza cyane Camavinga atsinda igitsindo bibonekana gakeya yabuze n'ingena serebura so waje kuraba Ceballos yatagwaye Ceballos buya nta bintu byinshi akina ariko muri ibyo bikakina nta deshe zirimo ari mu bakinyi bakina ibintu bike kandi byiza Ceballos rero ntabwo ari Yoba umustata kwa Real Madrid ariko bro hako buri gihe duhora tubona uyu muvandimwe aruhuka ruko yariye nk'ikarati tukura canka agwaye ndavuga ku ruhande rwa Federico Valverde Federico Valverde mu mwaka weze yabaye consistent
yakinye match zose yakinye muri mediane yakinye 6-8 yakinye kabiri ukabona ko umukinyi ubu hari ahantu ubona amaguru amuremereye ku buryo je mbona kumuruhurira nawe birakenewe kandi wo kumuruhurira nta wundi ni Ceballos pourquoi pas ibyo yakoze ku mugoroba bashobora kuba yakoze kuko mu opponent yoroshe mu adversaire ariko still tuvugisha kuri ko iriya equipe hari rotation akora ukabona ko izo rotation swat ni rotation zuko hari abakinyi bamwe atiyumvamwo ariko hariho n'izindi akora ukabona ko byamuyobeye yaravuze ngo there is a lot of things to improve biragaragara ko hari ibintu byinshi byo gukemura sirituke ugomba kuvuga ngo naho equipe yanje kugira rotation ari vyiza ariko ni navyiza byo kuvuga ngo ndafise de charnier ndafise charnier ndafise inkingi za mwamba abandi baza bakogera ko hari umukoci umwe yambwiye ati buri equipe igomba kuba ifise vire bleke uravye ko imeze abantu barayize muri technology muri secondaire kamema bize baciga technology equipe igomba kuba ifise urutirigongo igomba kuba ifise umuzamu ana urabona uyu iki giti kirambitse nk'umusaraba yego ugomba kuba ifise umuzamu ugomba kuba ufise aba defenseur central badahinduka ugomba kuba ufise umukasere n'umumironero ahasigaye hose n'amashami no mu gushamika kuko navyo ugomba kuba ufise hari inenge kwa Real Madrid ko nta mu nimero 6 ashobora kuzoba tabara match imwe 2-3 bafise handi byagoranye biragaragara ko kwa Real Madrid Carreras atari mu kibuga Fran yakinye neza ariko yari yahuye nande Frank yari yahuye nande Valery Gromyko Yerekana na Valery Gromyko niwe bariko barahura hari contre attaque za Doga Luis Mata w'umunya Portugal kinamwe no equipe be na Valery Gromyko kabona ko umwana arahangayitse so Real Madrid yakinye na equipe isanzwe ariko iciza nuko yatsinze paraporo n'ivyo yatsinzwe ahasigaye no kuraba match kurikira biragenda gute ariko Alonso namba uri kuratotaliza prix de match utararonka 11 omwe umunani badahinduka ukazuhindura mwabo batatu basigaye araburi kugenda hindu ko ugomba kuba ufise abatangura hanyuma bastate bakaza bazana nouveau souffle muri equipe ivyo c'est très important ko mukinya bavuga ngo je ndazi ko ntangura hanyuma ubundi akavuga ngo ndazi ko ndi mu super sub bivanye n'ingene match iri kiragenda ndaza mfasha equipe ariko uyu munsi hatango yaba hari kintu agomba gukosora muri ivyo uretse Arda Gurere uretse Kylian Mbappe uretse umuzamu abandi bakinyi bose kwa Real Madrid ndibona bahinduka sinzi nimba ubibona so ivyo bintu rero bigomba guhinduka kuko bigenda ko ariko kose ugomba kuba ufise defense y'abakinyi badahinduka ukavuga ngo kiretse hari umwe avuyemo kubera imvune defense yanje ni Dini na Militao canke ni Dini na mukurindira ko Antonio Rudiger agaruka ni Dini na Militao bavuga ati ni Carreras ngaha ukavuga ati kuri kabiri ni Trent Alexander-Arnold canke ni Daniel Carvajal mugihe bose bakomeye harimo umutitirere harimo n'umubencheri ukavuga ati umukasere wanje ni Chouameni Camavinga nubwo yakize forget ukavuga ati wo bagomba gukorana n'uyu ukavuga ati nimero 10 wewe biragaragara ko yamaze gutransha ari Arda Gurere nubwo nuko harigiye umuntu agaruka agashikira kuri match mugoye bigatuma abakritike ariko yogaruka mu bihe vyiza agakora match iri extra biragoye ko uyu muvandimwe azojya bench ndavuga kuri nani kuri Jude Bellingham waje ku ruhande rw'ibubafu Vinicius cubahiro cyose tumugomba agomba gutangura mu kibuga ariko nawe match ni munanira ku minota 60 naviyo niki gigutera kwinjizamwe Master Tuono umukinyi ububona arafata umupira ikintu yumvira conyene nuko atanga passa ki deplace bakawumusubiza yideplace asubira inyuma canka asubira imbere nisumuna ashobora kuba yideplaceje gusa afa kuba yideplaceje ariko sumukinyi afata baro avuga ngo ndawuzanye mu maguru y'aba defenseur kandi ndabarengana nta mukinyi nta abantu babiri ndabona dribble kuva n'umwanya bamuhaye biragoye ni gute rero udashobora guha amahigo umwana wo mu Brazil Rodrigo hari byo nafite Real
igihe cyose bamuhaye umwanya yara deliverance uriko urantahura Kylian Mbappe wewe Sanford ntaco no muvuga ko uyu naho match yoba yamunaniye bigaragara ngo umunsi twavyutse tubona Madrid itarimo Mbappe kizoba ikibazo umunsi none se cyakura Ibitsindo Real fisi ukuremo ivya Mbappe uza gusanga iri mu ideni ry'Ibitsindo izo biri mu ideni ry'Ibitsindo gahunda rero jeno bivuga ko Real Madrid yatsinze ariko hari ikintu cyo kuvuga ngo ugomba gustabiliza bawe 11 batangura Rominemu mukabufisemo seti batayigayezwa abandi bakagenda binjiramo kuko Real Madrid nanone ifikira inkino nyinshi kugenda uruhuriramo bamwe koko nk'ubu yakoze geste ku mugoroba ndaryohe gwatsinze Ibitsindo bitatu Mbappe ngwino vamwe nabana kuvunira ubusa ngwino vamwe turagukeneye muri weekend ngwino vamwe turagukeneye muri match ziri imbere ivyo bakagombye gutsinda wabitsinze ubu bafise Ibitsindo bitanu sinzi yuko umugwa mu ntege turaza kureba babiri hamwe nyuma y'ino journée umugwa mu ntege nawe afise biki ubwo rero gukuramo umukinyamaze gufunga akazi ni sawa ariko no kumugumizayo nkaho uri hanze menga wa Manstant wone ntagwe kumbyiyamiriza umukoca hano mu Burundi abakinyi bidogera ngo arinda kugukura mu kibuga ruko wabaye ntashobora kwemera ko warusha gusohoke muri match ekipe yitwa Real Madrid nivyo manota yabonye ariko ekipe yitwa Kairati Almaty ni ekipe nabonye izi gukora business pe Gardien wabo wa mbere bamubwiye ati cara wiruhukire urakuze Gardien wa kabiri bamubwira ati cara wiruhukire urakuze dufise umwana w'imyaka 18 dushaka gushira ku isoko abantu bamubone bamushire ku itara naje mu kibuga kine umwana bamumanura mu kibuga muri 7 nka zitanu yakoze harimo izari danger nka zitatu harimo n'imipira ya Mbappe yagaruye baravuga bati wa mwana yamara bishobora kuzokwemera cerekana ko iyi ekipe ishobora kuba ari ekipe ishobora kudandaza mu buryo bumwe canke ubundi uyu mwana umwataka ari yambaye nimero 9 we bamaze kumudandaza muri ekipe ya Chelsea batarenze imyaka 21 umwana yari yambaye nimero 9 yari yambaye nimero 9 bamwita Stapaev ni ibintu vya da Stapaev nibiki sindavyibuka neza ariko Chelsea yamaze ko bimujana Kairati yakinye na Madrid bafise vision yuko aba bakinyi bato still yongera kuberekana baza gukura bamwe mu bakinyi bari bakuze cyane muri SWAT bashiramwe aba bana babereke ngo turafise bato hano naho bato bamwebwe byanse bikunze bari kubarabaraba babwirizwa kutugurira bazana uyu mugardie wabo ko muri iyo nzira ariko uyu munsi biragaragara ngo ni Real Madrid yisanzire kumwe na Kairati Almaty ekipe nto y'izina rito bigaragara ko nta kidasanzwe ariko bwana Papa Alba tugaruke kuri abakinyi hagati mu kibuga kwa ekipe yitwa Real Madrid sinzi uko yararokese n'ibyo umugabo yaramujanye Dustin Satpaev Dustin Satpaev yaka 17 17 kubwara kwiza 18 cha joining yabatenze imyaka 21 Kazakistan nariko ndaraba mu kanya statistiques ziwe nabonye atari mbi nubwo yananiwe na Madrid nyene gusaba banganye imyaka ari bari bakinana kuri nefo yitwa George Gabriel Costa Monteiro aka Mo Jorginho ntabwo ari mubi nawe waraba hagati mu kibuga kuri iyo experience yabo Ofli Alad waraba Kasabulat mu defenseur w'imyaka 28 Sorokin 29 nako mu Russia kuri bafugiwe giza cyane kabisa ni equipe mu minota mike yagerageje gukina ubona yuko set pieces kwa Real Madrid zabagoye kuko ifise abakinyi barebare Edi waramutse Eske nuko wegereye mbo yambaye agapira gasuko canke niko waramutse usa nza gute saneze saho bivuga nimba ndikubona inzobe yagwiriye aya je no muri France office inzobe mbwa naho yoba nk'intago tuyinganya wowe oya je ndo umunyafrika uri mu Burak umeze neza umunyafrika je meze neza rero abantu bari kumbaza iyo nari nagusitse anazirikiye muri gahunda ziraha kana zantebeje ariko zagenze neza mvuye ntazirangije mugabo ibyo nari maze gukora kuko nabyo tiko biri kose ni mvuze ngo ndaziheze no musi nturere no musi sino isomako
kandi nayisomye ko no umwe wonyice rero ariko abantu ndi mu nzira na telefone n'umwe mu badukurikirana bari muri Amerika arambwira ati ibintu byanyu bisigaye bizibye gute se uzi kugira ngo umuntu ajoin ikiganiro cyanyu live YouTube ategeza kuba yarisha amadolari 3 n'ibice 99 ku kwezi yanabindukiye yanandukiye ifoto amadolari 3 n'ibice 99 ku kwezi kugira joining live yacu ya YouTube atabavandimwe bari no mu Burundi no muri Afrika bayirira ubuntu bakayenjoyinga kabisa ugeze hariya kandi ambwa ati siko byari bimeze YouTube yacu se canke ni en general YouTube yacu canke ni en general oya ibi ani ma YouTube ngiraje kiki ni cyambwe ati gusa sana kweke message nyandikiye ndabona ati none biva kuki ngira ngo yace ubusanga ari nko mu bucaguca sise mu gatono canke usange barajyana hariya ubu ni urabona saa 10 saa 9 y'ijoro bamwe nyandikiye ubu na YouTube barakaniye kabisa live zanyu kujoininga ukuntu ngo raba live zanyu kujoininga ukuntu bizimbye kujoininga live uyu si wewe sinze umuntu ariko uravugisha kuri twari kuri call ubona hano Travis madolari 3.99 ku kwezi hafi 150 birenga by'amarundi yanje none imeje ariko hano nanga hano bazirabira ubuntu kugira joining YouTube amafaranga bagusaba upfa kuba ufite konti yawe YouTube muri telefone winjira kiro amamega sama naba rero ucushaka nabo nyine abantu nabo bayafisa yabo ucushira kama mega nabo ako barayafisa ako papa Real Madrid yarayitsinze Yagarutse Almaty ibitsindo 5 ku busa Kylian Mbappe abona hat-trick sorry gatoya jewe ndaba match zo mu Rwanda za basketball buri gihe barandihira hariya nuko abantu hari ibinyamakuru mu Bwongereza udasoma utarisha byo kabisa byo utagira ngo ibintu byose bro ngo biba byoroshe kuronka kandi iyo umuntu hari kintu akeneye arakiriya hari page ziburaya kugira wemere kuzikurikiranira amakuru yazo urariha ko navuga ni Madrid yarayitsinze 5 ku busa hat-trick y'umugabo yitwa